Naam, bismillah wassalatu wassalamu wabarik ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuhu. Amahoro, imigisha n'imihezagiro vy'Imana bibane namwe bavukanyi aho muri hose, amadini murimwo yose ndabipfurije imigisha y'Imana, ndabipfurije no kuyoborwa n'Imana gushika ku munsi wa nyuma wo kuva kuri ino si. Allahumma amin. Imana itwakirire igisabisho. Nshuti zanje, ni kuri ya TV yanyu Umuhanuzi TV, tuza duhanurana ku bintu vy'ingirakamaro kandi birengeye ivy'ingirakamaro. Uno munsi rero mfise ijambo nshaka ko duhanuranako kuri ryo tugirira akamaro twese nk'abantu twumva gusa runo rurimi. Sinisunze amadini, nisunze ku bantu twumva gusa runo rurimi. Sinzi ko muriko murantaho. Iri jambo ni jambo ryavuzwe n'umwe mu beranda baciye ngaha kw'isi, nk'uko tumuhabwa n'inkuru z'ibitabo vy'akahise ko muri Islam, ku beranda bagiye baca ngaha mw'isi bemerwa n'abemera idini rya Islam. Uyu munyabumenyi umwe muri abo beranda yaragize iri jambo avuga uti: al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Iri ni ijambo ryodufasha twese, abarundi n'abarundikazi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, mbese n'abandi bumva runo rurimi mu bihugu bibanye, kuko mu bihugu bibanye hano hegereye imipaka yacu hari abumva runo rurimi: Tanzania, Kongo n'ahandi. Ikhwatabul iman, nshuti zanje rero dusangiye urugendo rw'ubuzima bwo ngaha kw'isi, iri jambo rigira riti: al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ubumenyi imbere yuko uvuga n'imbere yuko ukora. Ubumenyi imbere yo kuvuga kwawe n'imbere yuko uja ku kivi ku mirimo gukora, manza wige kwanza. Ndiko ndavuga rino jambo ndariganisha hehe? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ndiko ndavuga iri jambo ndariganisha riduhanure hehe? Riduhanure mu bintu vy'Imana, nshuti zanje, ku Baislamu, ku Bakristo. Iri jambo kubera kutarikorera akazi biriko biradutuma tuja habi cane. Kwiga, niyo bakubwiye kwiga, ni kwigi ivy'ijambo ry'Imana, nivyo ngaha twe turiko turavugirako. Kubimenya, kubiha umwanya, kwiga ibitabo bibiri arivyo biteye amakenga ku bantu, nivyo biriko birabuza amahoro mu bantu. Kumbe kuvyiga wewe kugira ngo ufate kimwe muco watahukiwe, ivyo navyo urumva kare atabindi ni Qur'ani na Bibiliya. Ni Qur'ani na Bibiliya, ni ibitabo bibiri. Naam. Uti gute? Ibitabo bibiri kuvyiga gute? Canke biteye ikibazo gute? Raba, benshi mu Bakristo umuntu arivukira kibera ngaho, ntazi Bibiliya, ntazi na Qur'ani, mbwa akaguma avuga ngo je ndi umukristo, kandi akumva ko abamizirima umenga ni abantu nyene babi, canke kurya nyene twakuze twumva babavuga ko ari abanyakuzimu, ari abantu b'amajini n'abantu, yani bakagira n'ibikundi vyo bitera amabombe, bakaca bavuga ko ari abamizirima baba El Shabab hiyo, yani ibintu vyinshi tukavyumva bibavugwako. Mugabo twebwe ntituvugire ati reka tugire ubushakashatsi tuvyirabire, nimba ari ivyo bitabo Qur'ani na Bibiliya tuvyigire, turabe twebwe ico gukurikira. Riyo batubwiye rino jambo al-ilm qabla al-qawli wal-amal, bizogutuma utababara ngo nukubera wizeye bamwe mu bakozi b'Imana. Urumva abantu, bizogutuma utababara kubera kwizera abantu. Nimba udashoboye kwizera umuntu ku butunzi bw'isi, ni kubera iki wizera umuntu ku bintu vy'Imana bizoguha ijuru? Utavyiga wenyene ari we uvyikoreshereza nimba urondera Imana vy'ukuri.
ndibaza ko muhora muvyumva, muhora mwumva bamwe bavuga ngo pasiteri ngo kanaka ngo yasambanije ngo bakristo ngo yagiye ngo kubasengera, ngo yagiye ngo gusengera naka ngo barasambana ngo mu nzu ngo y'amasengesho, sinzi bakabavuga ko byinshi, sinzi yariye imfashanyo, sinzi yagize ibi. Walidhalika no kubashehe harimwo abashehe b'indyarya barimwo. Ni mpamvu mwibaza ngo ndaponza ubusiramu ku basiramu mu ntahure. Sinzi ko mwabonye inama ya mufti n'abayimamu yakoresheje, sinzi ko mwayikurikiranye. Mufti n'abayimamu yababajije abayimamu, muri mwebwe harimwo abasuma? Bavuze gute? Bavuze ndiyo. Harimwo abasambanyi? Ndiyo. Ina maana hariho abantu binyegeza mu ijambo ry'Imana araba bandi impande zose. Mugabo ikintu gihari kidateye amakenga nuko muri ibi bitabo bibiri, Qur'ani na Bibiliya, harimwo kimwe c'ukuri, hategerezwa kubamwo kimwe c'ukuri. Mugabo iyo umuntu yibereye kuri yanda ndende, niyo aba ari wa musuma ashoboye kukwiba, yoreka kuguhenda ngo kora uku ngo uzoja mu mana. Niyo ari umuntu ashoboye gusambana, afise uwo mutima yosambana, urumva? Nubwo azobona gute ko Bibiliya ari y'amakosa, ntazokwigira kuyobora mu Busilamu. Kandi ku bakristo urumva, nubwo yobona gute ko Qur'ani atari ukuri, ntiyokwigera kuyobora mu bakristo. Sinzi ko muriko murantahura kuri aya majambo ariko nakoresha. Bisiguye iki? We nimba ushaka kuba umuntu w'Imana, iga bino bitabo bibiri, uvyitandukanirize, uco ugira ico uyobotse bivanye n'ivyo wize watoreye akanya. Kandi murabe kweri nimba kweri dushaka icyo Imana. Barundi kazi, Banyarwanda kazi, bantu mwese mwumva runo rurimi, nimba kweri dushaka ijambo ry'Imana, ibaze iryo juru ry'Imana tuzorironka gute mu gihe twicaye imyaka 10 turiko turiga amashuri y'ikizungu, mu ntumbero y'iki? Dufise intumbero y'uko inyuma yaho tuzoca tubaho neza, tuzoronka ubuzi, tuzoba abaganga, tuzoba abanjenier, tuzoba abantu bakomeye, tuzoba abategetsi. Nizo ndoto twari dufise zo ngaha mw'isi. Ni kweli ubuzima bwo mw'isi burakenewe ko umuntu aburondera, mugabo nitwaba twatuye iyo myaka 10 n'ingahe ari byo turondera, ariko ijuru bikanka. Muri iyo myaka yose twarize n'ibitabo byinshi, tuzuza n'amakaye menshi, mugabo biranka ko dutora umwanya twiga ibitabi bibiri. Kweri umva tuzovuga iki imbere y'Imana? Tuzovuga ngo pasiteri ngo niwe yagutakaje? Uzovuga ngo shehe niwe yagutakaje? Kandi wowe ubwawe utigeze wihimiriza kugira ngo ube umuntu w'Imana. Kumbe ibintu by'Imana twabifashe minenegwe, ivyo kwemera n'agatangaza. N'agatangaza utanabisomye birabe. Nimba ubonye nakayasomye uku n'akagasoma ukacubona umenga baragucanganije, kutabigirira ubushakashatsi ucupfa kwemera. Kandi ibijanye n'ubutunzi bwo mu isi ntupfa wemeye, ndabizi ntupfa wemeye maka wigerezeko. Urumva abantu, ntupfa wemeye ku bijanye n'ubutunzi bwo mu isi. Ndabira akandi karorero gato, nuza gusanga umuntu bamurondereye akazi muri Amerika canke no mu bindi bihugu vyo hanze, bakamubwira uti ebana mbisaba ko niburi uzi Icongereza ku rugero rwo hasi gato, ubuvuga kisafari izotangura inyuma y'amezi 4. Uwo muntu ariyaranje, ayo mezi ahera urwo rurimi aruvuga. Muga hageze ku bintu by'abasiramu aca akubwira ko bavuga ivyarabu bitumvikana, indimi zitumvikana. Gato rero aronka akazi Saudiya. Ujya nyene yavuze ko bitumvikana, aronka akazi Saudiya, aragenda kandi arumva ko bizoshoboka ko bazohuza kandi mwarujya rurimi nyene. Urumva abantu, isi ni dutwara gusa, muga Imana ntituyiyumvira ko. Abakristo muvyuke, abasiramu muvyuke kuri rino jambo, ali ilmu qabla al-qawli wal amal. Ubumenyi imbere yuko uvuga n'imbere yuko ukora. Kutarondeye ubumenyi uri umusiramu, shehe runaka azokora ikosa, kubera rijya kosa yakoze rico usanga ryagukuye mu busiramu, ryagutwaye mu zimiza. Nihajye usanga hariho abantu bibereyeho nk'abapagani,
yibereye hari umunywanzoga, yibereye aho nyene atereye bavuga uti n'ubundi je nabonye nabigira ngo nabimana, nabonye ari amanyanga. Umuntu arashobora kuba yigirana uw'Imana akaba uw'amanyanga, mugihe ijambo ry'Imana nta manyanga ririmwo. Bino bitabo bibiri, Bibiliya na Qur'ani, harimwo kimwe c'ukuri. Simvuze ngo vyose ni vy'ukuri, muri ivyo bibiri hategerezwa kubamwo kimwe c'ukuri. Rero we nimba ushaka Imana wategereza kuvyicarira, kandi ubisomye bisomye mu ntumbero kugira ngo Imana iguhe umuco w'ubugororotsi, Imana ikiwuguha. Mugabo nubisoma kugira ngo ube jasusi, kugira ngo uze guponda bamwe runaka, uzokwigera utahura. Abakristo ndabagarutseko kandi ndaba ayandi makosa kugwa na bamwe mu barongozi b'amadini mu bakristo. Hari igihe umuntu yivyukira ngo naraye ngo ndabona ngo kwa jina la Yesu ngo nta bantu ngo bazopfa ngiyi tariki. Sinzi ujya mugabo nabonye ku mbuga ngurukana bumenyi ujya nimba yitwa nde, uyu mupasteri yitwa nde ba, uyu mukwe wa Siyoni, uyu mukwe w'umugwiza atunga Siyoni, ngo hari itariki yavuze abantu batazopfa, hageze barapfa. Nabonye bakwigana n'uyu mugabo witwa Chimamanda. Ibintu vy'Imana sukurara ngo nuko waraye urarota uca uvyukuza kuvuga indoto zawe ngo weretswe, ikakoresha ijambo ngo Imana ngo yambwiye ngo mvugane nawe, ngo Imana ivuganye na Imana ituma abantu bariga ivy'Imana hanyuma bagashikana ubumenyi. Raba Imana mushobora byose gituma Yesu, mu kumutuma Yesu wenyene ubwiwe Yesu yamuhaye iki? Imana yabwiye Mariya uti yewe Mariya, tugiye kuguha umwana w'umuhungu, Mesiya Yesu mwene Mariya niwe tugiye kuguha. Yukallimu nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, azovugisha abantu mu buto bwe. Igitangaza ca mbere kizomubako kizokwemeza ko wibarutse umwana w'intumwa. Azovugisha abantu ari muto, akiri muto, akiri akabebe, akiri uruhinja yanakivuka, kandi azoba no mu mugwi w'abantu berana. Urumva Imana mushobora byose kivuga uti, nane Mariya yaciye avuga uti anna yakunu li walad walam yamsasni bashar, ni gute nshobora kuronka umwana jewe kandi ntarakora imibonano mpuzabitsina, atanu umuhungu n'umwanzi? Ayo n'amajambo ya Qur'ani. Ni gute nshobora kuronka umwana w'umuhungu kandi je ata muntu n'umwe turajya amahanyuma cyo ntibaruka? Iyo ni Mariya. Mumarayika aramubwira uti qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha. Ewe Mariya, uko niko Imana yawe igize kukirema uko yishakiye. Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Imana yawe yishatse ikintu ko kiba, ivuga uti baho kikaca kiba. Imana yawe yishatse ikintu ko kiba, ivuga uti baho kikaca kiba. Niko umumarayika yabwiye Mariya. Maze rero umumarayika acabwira Mariya, wa yuallimuhu alkitaba wal hikma wat tawrata wal injil. Imana mushobora byose rero yewe Mariya uwo mwana wawe izomwigisha ivy'inyandiko. Izogira iki? Izomwigisha ibijanye n'inyandiko, amenye gusoma ivyanditse, hanyuma ikimwiha ubumenyi bwo muri Taurati. Ubumenyi bwa Taurati ni gitabo yari yarahawe intumwa y'Imana Musa aho hambere yaba Yesu. Wal injil, ikimuha n'ubumenyi bw'injiri, injira ariyo Yesu yahavuye azanana nayo kwigisha abantu. Urumva ngaha tugeze no ngaha burya hariho akaburungu, ngaha hariho kabaza ngaha. Yesu yaje yigisha mu gitabo Injiri, kandi ibyo byose twese turabihuriza akabasiramo ku bakristo. Mu gitabo Injiri nico yaje yigishirizako. None igitabo Bibiliya naco caje cigishirizwa mwonde. Aha arumva harimo akabazi ku mukristo baba bahatahura yo duha nk'ikimenyetso cyaho cavuye igitabo Bibiliya. Ziba byiza cye yandika munsi muri commentaire canka akatwandikira kuri nimero yacu kuri WhatsApp akatuyagisha nta kibazo, mu ntumbero yo kugira ngo byanyandike nsa ndabishira ngaha anye, mu ntumbero yo kwigisha abantu uko murantaho. Rero nukuvuga Yesu yahawe niwe nyene yahawe ubumenyi
bw'ibitabu no kwandika kugira ngo aje kwigisha abantu, mugabo uvyuka ngo Imana ngo yakubwiye ngo yavuganye nawe, akavyuka akaza akakubwira ngo Imana ngo iravuze ngo nawe ngo wubakane na naka, ngo zoronka amahoro, ngo muzokwibaruka, muzohezagirwa. Amajambo gusa, no kubera ariko aravuga arira canke kubera ariko aravuga nyene atono. Nabahanuye kuri rino jambo al-ilm qabla al-qawl wal-amal, ubumenyi imbere y'uko uvuga n'imbere y'uko ukora. Nimba udashoboye kwizera umuntu kubijanye n'ivy'isi, ni kubera kumwizera mu nzira kuyobora mw'ijuru, hazoba ahantu uzoba witeze ko ariho uzoba ibihe vyose atagupfa ataki, kandi ahantu witeze utaronse ijuru igihe ushana ari umuriro. Ntumye ubu butumwa ku bantu bose kubera ko nzi umusiramu haratinya umuriro, n'umukristo hariho abakristo bari hariya batinya kandi batinya umuriro, batinya ibihano vy'Imana. Uwari wese renda muhamagariye kwiga. Abasiramu tubahamagariye kwiga. Umusiramu atiga, wallahi hariho abasiramu batazi Qur'an, abo ntibazi ico bariko barakurikira, kandi n'ijuru ry'Imana ntiryateguriwe abantu nk'abo. Ijuru ry'Imana ntiryateguriwe abantu batazi ico bakurikira. Ntushaka kwiga? Ntushaka kumenya ibiri muri Qur'an? Uzoca imanza gute? Uzomenya ibizira n'ibizirurutse gute? Hano abantu bambwira ngo urumva ngo shehe ngo ubusiramu ngo wabuponze. Je nababwiye ikintu cy'ukuri. Abasiramu, abakristo, mwese mwiyumvamo ko mu mutima mushaka kurondera Imana, ni kuri iri jambo al-ilm qabla al-qawl wal-amal, ubumenyi imbere y'uko uvuga n'imbere y'uko ukora. Ntuzuvuge ngo agakiza ngo kagufashe ngo ugiye ngo kuvuga ijambo ry'Imana ngo mwibarabara canke rondera ubumenyi imbere y'uko uza kuvuga, imbere y'uko ukora. Nimba y'amajambo mwumva kwera ari amajambo yubaka canke iri jambo al-ilm qabla al-qawl wal-amal, mwumva kwereka ari jambo umuntu arikoreye akazi yoronka ubugororotsi, manuka aho hepfo udushigikira, kande kuri subscribe, kumbura uzoza urabona n'ibindi biyago byacu ducisha ngaha. Hanyuma ari n'ikibazo utwandikire ngaho hepfo muri commentaire. Imana ibahezagire cyane, Imana tuyobore mu nzira y'ubugororotsi, Imana izifashe iherezo ryacu rize ribe ryiza kurusha intango yacu. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane.